Amasengesho y'imisi 3 yari yatunganijwe n'ishengero ry'Urutare mu Burundi kuri uno w'Imana niho yasozegwa. Ayo nayo akaba yatunganijwe hisunzwe ijambo ry'Imana riri muri Yesaya igice ca 40 kuva ku murongo wa 3. Ayo masengesho rero akaba yabaye kirumara ku banyeshengero bo mu ishengero ry'Urutare n'abandi batumire batari bake bari bayitavye, kuko yatumye abatari bake bafata ingingo yo kwihana bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. None numvise ijambo rimbwira ko nababariwe, ndakira imbabazi zawe, ndihanye mwami Yesu, ngwino mu bugingo bwanje, ngwino ushike umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje, uheze unyandike mu gitabo c'ubugingo cyawe ikindi kirimwo abababariwe. Ndaciye bugufi, ndemeye ko nsinzwe n'urubanza mwawe. Umwungere mukuru w'ishengero ry'Urutare Reverend Pasteur Denise Nkurunziza ati twarahimbawe n'inyigisho z'imisi 3 zatwibukije ko kwisi atari wacu tuhaca nk'ingenzi. Tumaze imisi 3 muri kino gikorane. Igikorane cari gifise ijambo ry'urufatiro rivuga ngo tegura inzira y'Uhoraho. Rero iryo jambo iyi misi 3 twararinogangije cyane, kwari kugira ngo duhimirize abakristo bose kugira ngo babe maso kino gihe bategura inzira y'Uhoraho. Gutegura inzira y'Uhoraho rero ntituyitegura mu kujya no kunywa gusa, ariko no kubera maso ubugingo bw'umuntu wese. Akabera maso ubugingo cyane cyane gutegura inzira y'Uhoraho tuyitegura twezwa tugororoka. Nico cambere, nico bidusaba cambere. Rero ico gikorwa cyarakoretse muri iyi misi 3, twarigishijwe turahanurwa ico twokora kugira ngo dutegure inzira y'Uhoraho, byarakoretse. Uyu munsi n'umunezero kuri twebwe kuko twarahanuwe n'abigisha bagiye baraduca imbere yuko dukwiye kwezwa gutunganywa muri no misi ya nyuma, ariko kandi tukabandanya no kuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo nabandi baje muri iyo nzira, batunganye ingeso zabo, baje muri iyo nzira, tuze dushobore kubona umwami. Bari bitavye mu masengesho yo gusozera ico gikorane c'imisi 3 harimo icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza. Uwo nawe akaba yarazanye intasho z'umukuru w'igihugu c'u Burundi, aho yabakeje abigisha ko kwama abigisha bajejwe kwama bakorana ntaryo mu bumwe. Agomba kandi mu nyemerere ndabashikirize indamuso ya kivyeyi ya nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Abaramukije rero amahoro mu mutekano n'urukundo nyene ruranga umuvyeyi kwibondo vyiwe. Mu kugendera twese hamwe nugenda tuyumvira Imana uhoraho. Kera mu bwuzure bwa kera abanyesirayeli nabo nyene bagiye baca mu bihe bidasanzwe, rimwe ugasanga baratirimutse, biranashikaho bagiye gusenga ibigirwamana, baba hari n'ibindi, mu nyuma hacakurikirwa amahano manini ugasanga uruzuba ruradutse, inzara irakurikiye, mugabe impera n'imperuka bagasiba kubona yuko agatimatima mpembero bati twarayovye, twahushije inzira kuko tutagumye dukurikira uhoraho Imana ya Isirayeli n'isi yose. None ico gituma ayo mahano yacarashika, tukibaza yuko twese twokwiga kugira hamwe, tuze ko tugenda dutumbereye Imana uhoraho, n'ikabirangwa n'urukundo ntangere. Rero nta sengero, nta shirahamwe nembe ryovuga yuko ryoyoboka uhoraho ridashize imbere urukundo, kuko Imana par definition muri yo nyene ni rukundo nyene, rukundo rutagira ingero, risigura yuko twese dutezwe guhurira muri urwo rukundo tugenda tugana data wacu. Rero
banyendicubahiro mwese muri ngaha bavuga butumwa turabakengurukiye cyane gose kwico civugo mwatoye. Hari imbaraga